kandi muzobarire arukipo muti urabe igikorwa cy'ubusuku wahawe mu mwami wacu ukirangize neza. Ariko nasomye n'indi version y'igifaransa yanezereye cyane. Hariho utuntu tubiri twanezereye twiyongera ko ngaha utabona neza. Ni version ya parole vivante ivuga ngo un mot à Archippe. Veille sur le ministère que tu as reçu de la part du Seigneur. Accomplis-le avec fidélité et de tout ton cœur. Avec fidélité et de tout ton cœur. Amen. Hallelujah. Nabaramukije mu izina rya Yesu, mugubwe neza mu mwami. Mugubwe neza mu mwami muri iyi minota tugiye gusangira iri jambo ry'Imana. Imana iragahezagirwa. Nagomba ngo dusangire ijambo rivuga ngo kwiyegurira Imana canke kwihebera Imana. Ayo yose majambo abiri aravugwa, kwihebera Imana canke kwiyegurira Imana. Kwihebera Imana rero nimuhave mwibaza ngo ngomba ndabatware mu kibikira canke ngo ngomba ndabasabe muje mu gipatiri canke mu gifurera, kuko bari abantu nibo bavuga ngo bihebeye Imana. Niyo bagiye bababwira ngo wa muhungu wanje yagiye kwihebera Imana, wa mukobwa wanje yagiye kwihebera Imana. Kandi hariho abantu niyo tubabonye mu mwambaro bambara ubaranga tuvuga ngo ujya muntu n'uwihebeye Imana. Ariko kwihebera Imana ngomba kuvuga si vy'umwambaro, si vyo baturabira ku mwambaro ngo bace bavuga ngo yarihebeye Imana kubera babonye ikanzu wambaye, kubera babonye umwitwikiro, kubera babonye corps pastorale. No, ngomba kuvuga ngo kwiyegurira Imana, kandi ndazi kuza kubitahura. Hari umugabo yitwa icyo gihe yari umwana, yarakiri muto mu 2008, yitwa Michael Phelps. Uwo mugabo yitwa Michael Phelps mu 2008 yaraparticipiye mu Jeux Olympiques, inkino mpuzamakungu zabereye mu Bushinwa. Hanyuma agiyeyo yari umwozi. Koga murabibona, koga apana koga muri dushe. Ninavuga koga ntimuhave mwumva muri dushe, yaroga muri piscine, yari umwozi. Uyu mugabo rero urya mwaka wa 2008 amaze kugenda muri izo nkino bamuhaye imidari 8 y'izahabu akatabonetse. Acaramamara, aravugwa, aramenyekana, kandi na n'uyu munsi aranditse mu bitabo. Kandi rero uyu mugabo Phelps ku myaka 9 yari yaragize n'ingwara, yari yaragize trouble mu mubiri, aragira ingwara ntazi mu Kirundi. Ingwara yari gutuma yihebura, canke n'abavyeyi bari bihebuye yuko ashobora kuba ataca azovamo. Ariko uyu Phelps yari afise inzozi zivuga ngo jewe negerezwa kuba umwozi mpuzamakungu, umuntu yoga abizi gusumba abandi bose mw'isi, ntegerezwa kuba uwa mbere mw'isi. Hanyuma afise iyo nzozi muri we, aca agira imigabo yo kwihebera koga, aravyihebera, arabibamwo, ku buryo uwo mugabo yoga amasaha 5 iminsi 6 ku minsi 7. Muravyumva, amasaha 5 ku munsi mu minsi 6. Umunsi umwe ni watoga wonyene wari wikonji, nibaza ko yari dimanche, niwo munsi atoga wonyene wari wikonji, uwo munsi gusa. Ku minsi 7 aravyihebera, nyene aravyihebera. Amaze kuvyihebera arabibamwo. Muzi n'amakuru ko na yangwara yahavuye ikira, kubera yari afise inzozi zivuga ngo iyi ngwara nta bubasha mfise ko nashitse ku nzozi zanje zivuga ngo negerezwa koga nkaba uwa mbere mw'isi yose. Uyu mugabo yarakoze amateka rero, aragenda roga, baramuha imidari, barasubira baramuha imidari, baranezerwa. Bari mu Jeux Olympiques baranezerwa kuburyo bamuha imidari myinshi. Urumva yaranditse amateka kubera iki? Yari afise inzozi, hanyuma yihebera iyo nzozi. Wanahuye ayo makuru y'uyu Phelps? Wayatahuye?
none nawe indoto ufise niziye canke igikorwa wahawe nikihe? Twasomye aya makuru ni Pawulo yari karandikira abikorosayi, kandi yari no mu munyororo, kuko n'akajambo ka nyuma kavuga ngo mwibuke iminyororo yanje ku murongo wa 18, bisigura ngo yari mu munyororo abandikira amakuru y'abatukiko, uko batukiko ababwira amakuru. Aya majambo ndayasomye nanezerewe cyane. Pawulo aba bagabo yavuze barabo yabwiye ubutumwa bwiza, kandi barabwakira, hanyuma barabibamwo, hanyuma ariko arabandikira yumva akwiye kubwira iryo ishengero ry'ikorosayi, ababwira amakuru y'aba bagabo bandi. Hari mu ntasho, mu ndamutso, arababwira ngo tukiko mwene data dukunda, umukozi w'umwizigirwa dukorana mu mwami wacu azobiganira ivyanje byose. Urumva niwe aravuga ko ari wa abatumyeko. Umurongo w'9, ndamutumye na Onezime mwene data w'umwizigirwa, uwo dukunda yavuye iwanyu, azobiganira ivyino byose. Arasubira ngo Aristariko uwo dusangiye iminyororo arabatasha, na Mariko mwene se wabo wa Barunaba arabatasha, umwe mwabwirizwa ivyiwe. Niyaramukaji wanyu muzomwakire. Arongera aravuga ngo na Yesu ariwe Yusito arabatasha. Aravuga n'abandi, na Rukamuganga ku murongo wa 14, akundwa Benadema barabatasha. Arongera aravuga ngo muntahirize nabira Udikiya na Numfa n'ishengero ryo mu nzu yiwe. Abo bose aya majambo yanyoheye gute, ukuntu umukozi w'Imana Pawulo umwe wese yarafise uko amuzi, nk'uko no kwandikira nk'umurongozi wacu representare gare, nkamubwira nti ndiko ndamutasha mu Gwete, yari yashinze ishengero, turungikira ugwete iryo shengero. Nkamubwira nti namireye umurongozi w'igisata cy'amasengesho arabatasha, amasengesho barayabandanya neza, kandi Imana ibandanya kuvugana na. Nashaka kuvuga gusa ukuntu aba bagabo yabavuze ko n'ukuntu abazi w'umwizigirwa dukunda, ariko agwanana intambara nanje na ntuzenya n'ishengero ryiwe ryo mu nzu. Arafise ishengero ryo mu nzu, ndabizi neza, mu muntahirize yaraza amakuru y'abo bantu, kandi amakuru meza. Acashikira rero kuri uyu mugabo Arukipo, aravuga ngo kandi muzobarire Arukipo muti urabe igikorwa wahawe, igikorwa cy'ubusuku wahawe n'umwami wacu, wahawe mu mwami Yesu, ukirangize neza, ugisozere neza, mu yandi majambo ugikore neza. Haleluya, haleluya. Nasomye handi mu Gifaransa havuga ngo ugikore avec fidélité et de tout ton cœur. Ugikorane ubwizigirwa, kandi ugikorane umutima wawe wose. Ikintu ukorana umutima wawe wose nico wiyeguriye. Urumva wagifasha ukavuga ngo ndacihebeye, n'umutima wanje wose ndacihebeye. Nibi Pawulo rero yari karabwira Arukipo, ico gikorwa wahawe ndagusavye ugikore n'umutima wawe wose, kandi mu bwizigirwa, kugira ngo uzogisozere neza, uzokirangize neza. Mbega nshuti uri kuranyumviriza, igikorwa wahawe ni ikihe? Mbega uri kuragikora mu bwizigirwa n'umutima wawe wose? Mbega igikorwa wahawe woba wumva ari igikorwa wihebeye? Mwari muzi yuko kwihebera igikorwa canke kwiyegurira igikorwa atari no guheba ibindi vyose. Uyu mugabo Felix nababwiye yari yaragize, baramubajije ikinyamakuru, abanyamakuru bo muri NBC baraje baramubaza amakuru, ati tubwire ibanga wakoresheje kugira ngo ushobore kubatarokora gushika kuri urwo rwego, ushobore koga umwanya muto kuruta abandi bose bigeze kubaho. Wabigenjeje gute?
acara babwira ngo jewe nari mfise principe ivuga ngo ndarya kurya murazi ko bijana ndarya kurya murazi ko bijana no kunywa sinirirwa ndavuga kunywa sinirirwa ndavuga koga muri dushe kwisiga ubwo n'ubuntu butoye yavuga ngo jewe principe yanje ivuga ngo ndarya ndaryama ndoga urumva yari yarabishitse imbere yiwe akavuga ngo fungure neza hanyuma ndyame nduhuke neza ariko kandi ndoga arashira imbere yiwe uko ategerezwa gukora ivyo bikorwa mbega wewe sokre yawe ni yihe kugira ngo igikorwa kigende neza iyo wiyeguriye igikorwa birimwe inyungu ikomeye cyane kwiyegurira igikorwa biragushira hejuru biratuma umenyekana biba vyabanje kuzana amavuta kwiyegurira Imana reka mvuge kwiyegurira Imana kwiyegurira natation sawa byaramushize hejuru kandi nuwundi yo kwiyegurira ndazi n'ikindi gikorwa akaciyegurira ndazi ko cogenda neza igikomeye nuko ayo ma principe wihaye ubikora neza ariko ndiko ndavuga kwiyegurira Imana wiyeguriye Imana ikintu cya mbere biraguhesha amavuta ayo mavuta agacatuma ushigwa hejuru burya amavuta atuma dushigwa hejuru amavuta atuma tumenyekana amavuta duhesha icubahiro burya kwishira hejuru biragahera ugomba gushigwa hejuru ukaba ugomba no kumenyekana wewe rondera ikintu wiyegurira uvuge ngo iki kintu ndaciyegurira iki gikorwa ndaciyegurira ni waciyegurira ndabizi neza Imana izogusanga muri ico iguha amavuta yavyo hanyuma bimenyekane abantu bakumenye wandikishe amateka haleluya wandikishe amateka birashoboka ngende kubwire ngo kwihebera igikorwa c'Imana no kuriha ikiguzi bingana ni nkuko wovuga ngo egare kuriha ikiguzi nubona ko yavuga ngo ndaryama ndoga nimuhave mwibaza ngo ntiharimwo kuriha ikiguzi harimwo kuriha ikiguzi yararisha ikiguzi burya yaritanga akagenda akoga nyene mugabo koga biraruhisha burya naho abantu baba babona umengo nyene ariko araca ku mazi ariko biraruhisha ariko akabikora amasaha 5 muribaza koga hari umuntu yaciye muri piscine ari hano uribaza muri piscine amasaha 5 uvayo umeze gute uvayo umeze uku washonje kuko ni ikintu cya mbere gisonzesha kandi burya piscine iraruhisha yavayo urumva yaremera kariha ikiguzi nagira ndakubwire mwene data uri hano ni tutemeye kuriha ikiguzi mu gikorwa c'Imana naho tuzoshika igikorwa wahamagariwe cy'ubusuku igikorwa wahawe mu mwami wacu osilonta ntemeye kuriha ikiguzi osilonta utemeye kuriha ikiguzi naho tuzoshika birasaba kuriha ikiguzi kwiyegurira igikorwa urariha ikiguzi ibi bikorwa twahamagariwe vy'Imana bisaba ko turiha ikiguzi kuvyiyegurira n'ukuri ari uwo kwibaza ngo umuntu afashe akavuga ngo jewe iki gikorwa Imana yampaye ibikorwa vyo mu mubiri ndabihevye numva ngomba kuciyegurira ari umuntu yokwibaza ngo arorohewe umuntu akora ibikorwa vy'Imana gusa nukuri atorohewe umuntu arorohewe kuvyiyegurira urakora kuvyiyegurira uritanga kuvyiyegurira uraruha kwiyegurira igikorwa hariho ikiguzi bisaba mwari muzi igikorwa uciyeguriye kutegerezwa kurondeza ibijanye n'ico gikorwa mu yandi majambo ugira amahosheshe nimuhave mwibaza ngo ubuferepsi ngo yaroga yaragira n'amahosheshe mbega kugira ngo woge neza ubu wa mbere ubigenza gute bisabiki natation isabiki nikinokora muri natation kugira ngo nibihave binanira
niki nokora muri natation, nofungura gute kugira mbe umwozi mwiza, nonywiki kugira mbe umwozi mwiza, mbega ngeze mu mazi no kwifata gute kugira ngo amazi ntantware, kugira ngo bigende neza ndi mu mazi, mbega koga kugira nyaruke noca musi canke noca hejuru, mbega koga kugira nyaruke nokoga nkubita amaboko canke nokoga ngiruku, kuko vyose birashoboka. Yaragira amahosheshe y'ibijanye n'iki gikorwa yiyeguriye. Rero bisigura ngo igikorwa cyose uziyegurira birasaba kurondeza, birasaba ko wiga, birasaba ko kubandanya wiga mpaka. Burya tuzoreka kwiga dushitseyo hariya mwijuru canke dushitse hariya muri ryavu tukirindiriye ko Yesu aza kutuvana yakatwambika imibiri misha. Dutegerezwa kwiga. Bisigura ngo kwihebera Imana nukuriha ikiguzi, kwihebera igikorwa wahamagariwe nukuriha ikiguzi. Arukipo Pawulo aramutuma akati nyabuna urabe neza cya gikorwa wahabwa. Sinzi, ashobora kuba Pawulo yari yumvise amakuru yuko Arukipo yanebwe. Burya bishobora gutuma udahagarara mu gikorwa biruzuye, utabandanya igikorwa wahawe biruzuye. Ushobora gutegwa n'ubunebwe, ukumva nyene wanebwe, ukumva ubunebwe buradutse. Umunsi cyaha ibintu byo kuvyuka rero umunsi ndabihevye, ugaje usanga utewe n'ubunebwe. Ikindi gihe abandi bashobora kubivamwo batewe n'ishavu, kubw'ibibazo bagenda bahurira muri ico gikorwa, ishavu rikaduga, ibi bintu je ndabihevye, ndabivuyemwo, nta bantu murumva, ndabihevye ibi bintu vyo, ugasanga ishavu rirateye umuntu arabihevye. Cyangwa ugasanga biramuruhishije, ararushe, akumva ko aruhishijwe n'ivyo bikorwa, akumva ko arushe akabivamwo. Ahandi naho ugasanga atewe imyami, agiriye amageragezwa muri ico gikorwa. Ayo mageragezwa gatuma yihebura akavuga ngo jewe ibi bintu ndabihevye, ndabivuyemo. Pawulo rero ashobora kuba yari yumvise amakuru ya Arukipo, uko nta kuntu abantu bose yobavuga ati rero murantahiriza na Nufu nabo mu nzu yiwe, agaca asimbira kuri Arukipo ati Arukipo nawe mumumbwirira ijambo rimwe gusa rivuga ngo urabe neza. Hari naho yoba Arukipo ari wewe uri hano, unyumvirize neza, urabe neza igikorwa wahawe mu mwami wacu, ukirabe neza, ugikore mu bwizigirwa, kandi ugikorane umutima wawe wose. Arukipo itaba Arukipo abatitavye baranse kwakira message Imana yabatumye ku Arukipo. Urabe neza igikorwa wahawe mu mwami wacu, ugikore mu bwizigirwa. Kugikora ni kimwe, ariko ugikore mu bwizigirwa, kandi ugikora n'umuti ukiyegurire kugira ngo uzogisozere neza. Erega abasha tutiyeguriye igikorwa twahawe, tuzosanga Yesu agarutse canke tuvuye mu mubiri tutarangije igikorwa twahamagariwe. Raba neza rero ugikore. Haleluya, haleluya. Pawulo arahanura Timoteyo, aramuhanura muri kino gitabo cete ca kabiri yamwandikiye, muri kino gice ca 4. Nawe nyene uyu Pawulo amwandikira Timoteyo yarazi igikorwa Imana yamuhaye, kandi zimpanuro yazimuha nk'uhejeje guhabwa igikorwa. Yaranakizi igikorwa, niwe yaramwinjije muri ivyo bikorwa. Aramubwira muri kino gice ca 4 ku murongo, akajambo ka mbere yamubwiye ngo ndakwihanikiririza imbere y'Imana na Kristo Yesu azocira urubanza abazoba bariho n'abazoba barapfuye. Umurongo wa kabiri rero urumva ko ari kumwihanikiririza. Ibi bikurikira n'ivyo yari karamwihanikiririza. Aramubwira ngo uvuga ijambo ry'Imana mu bikorwa ugiyemo, mu bikorwa uhamagariwe. Usabwe kuvuga ijambo ry'Imana, uhora ugavye mu gihe gikwiye no mu kidakwiye.
uhane, wihanize, uhanure mu kwihangana kose no mu kwigisha, kuko igihe kiza acaramubwira aya majambo yarabona ibihe ukuntu bimeze, aravuga ngo igihe kiza ngo abantu ntibazoba bashaka kumva amajambo y'ukuri, ngo ahubwo bazokwiziba amatwi, ahubwo bace birundaniriza abigisha bashobora kubigisha ibihuye no kwifuza kwabo, birundaniriza abaririmbyi bashobora kuririmba ibihuye no kwifuza kwabo. Ugasanga abakristo muri Roshe baze kuja muri ruwanje ya Merekredi, mugabo wa wundi yitwa n'izina giwe ntaryonze, ruwanje ya Merekredi ntibaje, mugabo kubera aririmba twa baby, aririmba twande ivyo, ugasanga ibihe ugasanga bakeneye gutumira bene abo baririmbyi baririmba vya baby gusa, bataririmba ko Yesu agira ati, aramwihanikiriza, aramubwira ati wewe icyo uhamagariwe ubu uvuge ijambo ry'Imana mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Mu yandi majambo harimwo intambara, harimwo kuriha ikiguzi. Vyiyegurire kuvuga ijambo ry'Imana, vyiyegurire, vyihebere, urivuge mu gihe gikwiye, ariko wongera urivuge no mu gihe kidakwiye. Murumva ko haba harimwo amariske kuvuga ijambo ry'Imana mu gihe kidakwiye. Mu gihe kidakwiye ku bantu canke mu gihe kidakwiye kuri we. Erega no kuri we hariho igihe kidakwiye. Yumva umengo nyene si sawa, yumva umengo nyene yararushe, yumva umengo nyene abimazemwo iminsi biramurambi yararushe, canke batanguye kumuvuga, batanguye kumutuka, akumva ko ari igihe kidakwiye. Ariko aramubwira ngo no mugiri ico gihe nyene kidakwiye, vuga ijambo ry'Imana, ntucereze, vuga. Ariko no mu gihe kidakwiye ku bantu badashaka kumva, bishakira kwiyumvira ibibanezereza vy'iwabo, naho nyene vuga. Haleluya, vuga ubutumwa bwiza. Umurongo wa 5 uvuga ngo ariko weho, urumva ariko weho hariho abandi, ariko weho urumva ko hariho abandi mugabo, ariko weho mu yandi majambo weho uri kuranyumviriza, ubwo ntawe ubizi impamvu waje kuri uno munsi, ariko weho uri kuranyumviriza, ariko weho yari Timoteyo, ariko weho Timoteyo, ariko weho Maria, weho Shantare, wewe Yohani, wewe Petero, wewe Keve, wewe tatata, wewe na wewe, ariko weho wirinde muri vyose, wihanganira imibabaro. Kwiyegurira Imana harimwo imibabaro, wihanganira imibabaro, ukora igikorwa cy'umuvuzi w'ubutumwa bwiza, ushitse igikorwa cy'ibango ryawe. Mu yandi majambo bimwe vyabwirwa Arukipo, wuzuze igikorwa cy'ibango ryawe. Weho uri kuranyumva, ndagusa uvuga iryo jambo ry'Imana, wongere ko kwihanganira imibabaro kugira ngo bikunde ushitse igikorwa wahamagariwe. Nanya ndakubwire ngo muri iyo ndoto yawe, muri icyo gikorwa wahamagariwe, harimwo imibabaro. Nibisanzwe, hari igihe dushiduka, hari igihe tubabara, hari igihe dutawakuba, dutamaboko, mugabo mu gikorwa twahamagariwe dutegeza gutahura ko harimwo imibabaro itandukanye. Iconzi imibabaro, hari imibabaro inzako kubera Imana ireka bikanza kivyo nyene iranzi, nawe Imana ikareka ibindi by'ubundi bwoko akaba ari byo bikuzako. Ariko muri vyose wewe uri kuranyumva, kugira bikunde ushitse igikorwa cy'ibango ryawe, kenyera wihanganira imibabaro, kenyera zigume wihanganira ibikurusha, kenyera zigume wihanganira abakuvuma, kenyera zigume wihanganira inzara, kenyera zigume wihanganira abatagukunda, kenyera zigume wihanganire vyose kugira ngo bikunde ukore neza icyo gikorwa wahamagariwe. Haleluya, kenyera zigume. Yesu ashimwe. Navuze ngo kwihebera Imana bigwiza amavuta, kwihebera Imana bizogushira hejuru. Kwihebera Imana navuze kandi ko ari ikiguzi utanga.
kwihebera Imana ni intambuko ya kabiri. Hariho intambuko ya mbere yo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Burya ni intambuko ya mbere. Ariko nagira ndakubwire ngo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nivyo Yesu akubera umukiza wawe nyene. Ariko kugira abo umwami neza vya vrai, uca wongera ko iyi ntambuko igira kabiri yo kwihebera Imana. Wombwira ngo none uwakiriye Yesu ntazoja mu ijuru. Aragenda, hariho abakira Yesu no kumfiro hanyuma bakirangiriza neza bakaja mu ijuru. Ariko ni wakira Yesu wewe ukiri muzima uri hano ugendagenda, hanyuma bigaherera mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nuteri intambuko ivuga ngo ndakwiye kwinjiramwo sawa nkihebera Imana, nkayiha ubugingo bwanje. Kuyihebera sinzi kuvyumva, nkayiyegurira mu yandi majambo, simbe nk'inezerezwa n'ikindi kintu na kimwe, ariko nezerezwe nayo. Iyo ntambuko utayigezeko bizogorana. Wakiriye Yesu ukagumaho ukiri muri uyu mubiri, muzokubitwa hasi. Ukubitwe hasi n'ivyaha, ukubitwe hasi n'intege nke, usange waguye wabivuyemo. Ariko icyo tubera ciza nuko dushikiriye intambuko yo kwiyegurira Imana yacu. Nimba uri hano ndagusavye, kandi nivyo hariho igihe tubifata minenegwe ngo narakiriye Yesu, ariko ngera kwakanako umwiyeguriye rero nusubira kunezerezwa n'ibindi, nusubira gushira umutima ku bitagira ikimazi, nutakaza umwanya mu bitagira ikimazi. Uyu munsi abantu barabifata ivyoroshe ivy'agakiza, ngo none ngo hari ico ngiye muri karaoke ntangorane, none ntangorane hari ico nkoze. Eka kuvyorosha muri karaoke uja kunguka iki? Umuntu yihebeye Imana nta mwanya wo gutakaza mu bindi. Ico nico kiranga ahubwo umuntu yihebeye Imana. Nutakaza umwanya mu bitagira ikimazi, nutakaza umwanya mu bintu bitajanye na cya gikorwa wahamaga, ahubwo ufu mutakaza umwanya uri kurasoma igitabo kijanye na cya gikorwa Imana yaguha, uri kurasoma kugira ushobore gutahura. Mbere ukagenda ukaguguringa kugira ngo urondeze mbega abandi bavuze iki kuri iki gikorwa nahamagariwe. Akarorero civuga butumwa, akarorero cyo gusenga, igikorwa cyo kuririmba, mbega abandi bakivuga kwiki. Ukagenda no kuri Google ukaraba ukarondeza, uwo mwanya ntuzoba utakaje. Hari uwundi yigeze kuvuga ngo si cyo mu munsi umwe ijya balo hajya bari mu Coupe du Monde, aravuga ngo abonye abantu bariyo, abonye amatike barishe, aravuga ngo ese nk'ubu nibagenda ese icyo ijya bari gacinduka umwami Yesu, bagasanga bari imbere y'umwami Yesu, baguze amatike bagiye kuraba umwami Yesu ngo icompa. Rero kwiyegurira igikorwa bituma udatakaza umwanya. Mvuge ngo ni gute twokwihebera umwami Yesu? Ni bitatu gusa ndakubwira. Kwihebera igikorwa cy'Imana canke kwihebera Imana ndiko ndakubwira uyu munsi, canke kwiyegurira Imana ndiko ndakubwira, utegerezwa kumwiyegurira mu gusenga, biciye mu masengesho. Wiyegurire gusenga, ivyo bizogushikana kumwiyegurira burundu umwami Yesu. Wiyegurire kwisonzesha nikigira kabiri, ivyo bizogushikana ku mwami Yesu. Pawulo arandikira Abanyefeso arababwira ngo mu gice cya 6 umurongo wa 18, arababwira ngo musengere muri mwemu yera, musengere muri mwemu. Ibihe byose urumva mwamwiyeguriye mu buryo bwose bwo gusenga. Mu buryo bwose harimo gusenga wisonzesheje, harimo gusenga utisonzesheje, mu buryo bwose hariho gusenga wiyugaranye, hariho gusenga uri mu bandi, mu buryo bwose. Musengere muri mwemu ibihe byose, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ivyo mubibere maso mukobeje rwose, mukobeje. Burya kwiyegurira igikorwa urakovya mukobeje rwose, hanyuma musengera n'abera bose.
uko niko Paulo yahanuye abanyefeso. Mu yandi majambo, nimwiyegurire gusenga, nimwiyegurire gusenga, nimwiyegurire gusenga, niho ibyanyu bizogenda neza. Nimwiyegurire gusenga, ndabasavye musenge mwongere ko no kwisonzesha. Yandikiye ababikorosayi mu gice cya 4 mu kumurongo wa 2 arababwira ngo musenge ubudasiba, mukovye mu gusenga, mubibemwo maso, mukovye mu gusenga. Mu yandi majambo, nimubireke n'ivy'imisi yose. Abikorosayi 4 umurongo wa 2, mukovye mu gusenga, mubibemwo maso. Nimuze dukovye kandi tube maso, tube maso, tubikobereze kandi tube maso. Yesu ashimwe cyane. Ikigira 3, kwiga ijambo ry'Imana. Kwiga ijambo ry'Imana, kwiga ijambo ry'Imana, twiyegurire Imana mu kwiga ijambo ryayo. Burya ikizoranga umuntu yiyeguriye Imana, azokunda gusenga, akunde no kwisonzesha, akunde no kwiga ijambo ry'Imana. Nta muntu azovuga ngo yariyeguriye Imana avuge ngo jewe niyeguriye Imana mu gusenga gusa. Urakeneye no kwiga ijambo ry'Imana. Paulo yarandikiye aba bantu nyene b'Ikorosayi muri iki gice cya 3 umurongo wa 16 arababwira ngo haleluya, ijambo rya Kristo niribe muri mwebwe rigwiriye, ririmwo ubwenge bwose, mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivyamwemu, muririmbira Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Amen, haleluya. Murumva ukuntu byose bica biza bikajana. Haleluya. Umve baririmbye, byose bica biza bikajana. Ijambo ry'Imana ribaye muri mwebwe rigwiriye, muca muza ugasanga muriko muraririmba amazaburi, indirimbo zitandukanye zikadudubiza. Kandi burya indirimbo nziza kandi nzima ziva no mu ijambo ry'Imana. Burya indirimbo nishobora no kuza udafise ijambo muri wewe, kuko iyo ijambo riri muri wewe wumva woyihindura mu indirimbo, ukamengo nyene hova mu indirimbo. Rero nitwiyegurira Imana muri uku gusenga, tugashira ko kwisonzesha, tugashira ko kwiga ijambo ry'Imana, mwegire ndababwire ngo indirimbo bizodudubiza. Ivy'indirimbo abantu biyeguriye Imana nibazosiba muri ruwanje na adoration, bazokumva yuko n'ivy'indirimbo birimwo birakenewe. Imana iravuga no mu ndirimbo, bazokumva bikenewe. Abantu biyeguriye Imana nibasenga kuwa Mungu gusa, bavuga ngo reka ngende ndiruka no mu gatondo, reka ngende ndiruka, reka ngende gusenga mu cyumba cy'amasengesho, reka nkora ibi navyo. Baritanga mu buryo bwose, kuko avuga ngo byose kuzoba ari kugira ngo nezereze uwampaye igikorwa, nuzuze cya gikorwa nahamagarirwa. Uyu igikorwa wahamagariwe uzocuzuza ukoreye muri ibi bintu bitatu. Ukoreye muri ibi bintu bitatu: gusenga, kwisonzesha, ufatanije no kuzuriga ijambo ry'Imana. Uryiga uri wenyene, uryiga uri mu nzu y'Imana, uryiga usoma ibindi bitabu. Birakenewe cyane, birakenewe. Uzosanga ivy'Imana nyene wavyiyeguriye. Basha reka nsubire mwiri jambo, jewe ndazi ko meruka kurivuga. Nagira nsubire mvuge ngo ivya Yesu, ibi bintu vy'Imana utabibayemwo nyakubibamwo birabiha. Eka nawe woza dimanche gusa, uzoza dimanche tutazira utwenge, hari biryoshe, utambe, usirimbe niyashibire. Mugabo jewe ndagutega usohotse hajya hishwe, usanga uri kuratukana, usanga uri kuravuga nabi, usanga uri inzigo. Emwe naho tuba twicaye hari abantu bicara hano inzigo, bahekenya amenyo, bidoga. Iyo mwicaye hajya yari kavuga iki? Wewe niwiyeguriye Imana, wewe uza ngaha gusamaza abantu gusa.
nimuze twiyegurira umwami Yesu, twiyegurira Imana mu gusenga, mu kwisonzesha, mu kuba mu ijambo ryayo, tumwiyegurire. Ibyo muri ino si birarusha, birabishe, birananiza, birabishe, ino si irabishe, iyi si irabishe. Nimuze twiyegurire Imana, twiyegurire igikorwa cyayo, twiyegurire, tumwihebere nyene. Homboka ndazi kutazohomba mugabo, tumwiyegurire vy'ukuri. Bigeme basore mwebwe mukiri bato, nimwiyegurire Imana. Aba bajene rero bafise ukuntu bavuga ivy'Imana, uza wumva ngo namwe murarengeje, ngo namwe, ngo nawe. Yewe ndeka nirengereze, kandi nawe ninabona urengeje nzokoma amashi, nzoca nandikira ishengero rya hariya bene data nkunda, mvuge ni nanaka arabatasha, umwizigirwa yihebeye igikorwa c'Imana, arabatasha. Haleluya, haleluya. Nimucihebere mukiri bato. Ahubwo jewe urazi ukuntu hariho igihe mvuga nti none gabasha, ibi bintu hari igihe biraryoshe mugabo nashaje, imyaka iriko iranjana, ese iconsubiza inyuma nk'imyaka 30 basi, nkongera nkatamba nkasimba bigakunda. Ese iconsubiza inyuma nkongera nkapfukama, iconsubiza inyuma. Mwebwe rero mukiri bato, ahubwo nimuyiyegurire, mwige, ariko mwariyeguriye Imana. Erega kwiyegurira Imana si uguheba kwiga, oya. Twihebera Imana, atari ivyo kuvuga ngo urya kwizina gusa, oya. Atari ivyo kwizina, atari ivy'umwambaro, atari ivyo kugira gute. Burya jewe rero nico gituma burya Imana ishimwe ko nakirijwe mu ishengero batambara amakoro pastorale. Sinzi n'ukuntu no yambaye ko no kwamanya ibihete ngaha. Imana yarantabaye, kubera kwihebera Imana si koro pastorale. Ahubwo si kugenda wereka abantu bose ngo ndi pastori, ngo oya, reka babirabe mu bikorwa, reka babirabe uri kuravuga, bavyumva uri kuravuga. Reka babibone mu bikorwa, mu mvugo, mu nyifato, bavuge batujya muntu aratinya Imana, baravye uko wifata, baravye imvugo, bumvise imvugo uvuga. Nayo umuntu azovuga ngo koro pastorale ariko aravuga ibishego. Erega narababonye koro pastorale n'amajambo y'ubupfu y'ibishega atagira umutwe n'amaguru. Koro pastorale n'umuvinyu mu ndege na whisky mu ndege. Mu ndege nta mukirisa mbona, barakuza utabazi. Nere ni wiyambitse ibihete, nibama bakubona wiyambitse ibihete barakuzi. Nopfuma ndagikura hanyuma bakabibonera mu bikorwa. Nimuve hasi dusenga Imana. Dusenga Imana idushoboze. Ariko jewe numva nifuza umuntu yoba yaje hano avuga ngo reka iyi ntambuko ya mbere numva shaka kuyikora. Intambuko ya mbere ivuga ngo kwakira umwami Yesu, kuko nivyo bitangura. Uza kuyimwihebera wabanje kumwimika mu mutima wawe. Nimba hari umuntu hano yoba yumviye intambuko ya mbere yoyikora, hanyuma cyo yongera ko niyigira kabiri yo kwihebera Imana, ndamusavye aduze ikiganza hari umubera umunsi mwiza wo kwakira Yesu. Hanyuma wongere kiyo ntambuka. Yesu aguhezagire. Iko baraza, Yesu abahezagira. Amashi menshi. Yesu abaha umugisha. Haleluya, haleluya. Kaze ubuzima buraryoshe iyo Yesu ari muri twebwe, hanyuma tugaca tumwiyegurira. Biraryoha. Ivy'ubukene biba bito, ivyo kubura ibintu biriya biba bito iyo wamaze kumwimika muri wewe. Kaze, iyo ugwaye uramubwira, ukumva karuhuko mu mutima utaranakira ingwara yawe. Kaze cyane nimba ukihari ukeneye kwakira umwami Yesu. Haleluya. Mugiriwe ubuntu n'Imana, mubakomera amashi menshi aba bantu. Bagiriwe ubuntu n'Imana bwo guhitamwo uno munsi gufata ingingo ivuga ngo ndagomba kwakira Yesu. Ni ingingo nziza cyane ya mbere no mu buzima.
ya mbere. Woba warafashe ingingo yo gukora ibindi bintu n'utundi tuntu canke ejo uzofata n'izindi ngingo, ariko iyi ngingo ni ya mbere kuko niyo izotuma tuja mw'ijuru, kuba uhisemwo kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Nuko rero mwaturisha akanwa kugira muronke agakiza, nayo kuvyizera mu mutima burya ko mwateye intambuko mwavyizeye mwahawe kugororoka. Iyindi ntambuko niyo kwaturisha akanwa ko Yesu ari umwami, mu muce mumutumira mu bugingo bwanyu, ko ari umukiza, ko ari umwami abaganze. Haleluya. Subiramwo ngo mwami Yesu, uyu munsi ndaciye bugufi imbere yawe, ndumvise ijambo ryawe kandi ndafashe ingingo yo kukwakira ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Mwami Yesu, naragucumuyeko, ndasavye imbabazi. Ibyaha byose nahora ngenderamwo ndasavye ikigongo, ubimbabarire byose, kandi uzobandanye unshoboza sinze ndabisubiremwo. Ndakwihaye nundongore muri ino nzira yo kuja mw'ijuru. Mwami Yesu, nunyandike mu gitabo cy'ubugingo, uhereye isaha umfute mu gitabo kwa Satani. Ndiyemeje kugukurikira kandi nzokunda ibyo ukunda nanka ibyo wanka. Urakoze mwami Yesu, ndagushimiye. Amashi menshi. Mumfashe tubashire mu biganza by'Imana kugira ngo iyi ntambuko ya mbere izona babashishe kwiyegurira Imana kugira ngo baze barangize n'urugendo amahoro. Data, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubw'aba bantu indwi bahisemwo kukwakira ngo babere umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Barakwakiriye ngo ubaganze, barakwakiriye ngo babere umwami, ntibazosubire kwiganza ukundi, nibo kongere kuganzwa na Satani n'ibikorwa vyiwe. Ariko uhereye iyi saha ndasenga ngo ubaganze wewe, ubarongore mwemu yera wawe, reka be muri bo mu izina rya Yesu. Azohora barongora, abarongorere mu vyiza no mu vy'ukuri. Ivyamwa vya mwemu yera ndasavye kuva uno munsi bigaragare muri bo mu izina rya Yesu Kristo. Bimenyekane ko bakwakiriye, bagira amahoro, urukundo rwuzuye rube muri bo, umunezero, ubugwaneza, ingeso nziza, ubwizigirwa, kwirinda, kwihangana. Mu izina rya Yesu ivyo byose bibe muri bo. Uhereye uyu munsi bahinduke babe bashasha, nabo nyene bumve ko hari impinduka muri bo. Ubu buzima bwo kuba muri Yesu Kristo bubaryohere, bubanezere, bubaheshe iteka, bubashirishe hejuru. Abahora batabumva, batabatahura, abahora babakengera, bongere babubahe, banabakunde mu izina rya Yesu. Ibyo twarabibonye mu buzima bwacu kuva twakiriye umwami Yesu. Abari baradutaye batugarutseko, abari baraduhevye barongera baraduhindukirira. Uko twakiriye umwami Yesu aduhesha igikundira, aduhesha ubwiza, hanyuma abantu baratugarukira. Nabo bagirire neza, bakundwe, bizigigwe guhera uyu munsi. Ndabasengera ngo inyota y'ijambo ibe muri bo, inyota yo kuba mu nzu y'Imana ibe muri bo. Mwemu yera uze wamubarongorera mu vy'Imana, uzobukoze Mana, ubarongore bazorangiza urugendo amahoro. Urakoze. Ibya kera bihagarare mu izina rya Yesu. Inyota y'ivyaha bahoramwo ihagararira hanyene mu izina rya Yesu. Amajwi ya Satani, amajwi y'abagenzi, ivyo bakwega bibasubiza inyuma, turavyugaje mu izina rya Yesu. Bashobozwe kubandanya urugendo kandi bazosozere neza urugendo mu izina rya Yesu Kristo. Amen.